Chuti bakunzi mwese muri ko mukurikira imbonesha kure y'igihugu ndabaramukije kwigerekerezo rya 18 ruheshi mwaka 2023 imyaka itatu yari rumanije neza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hagiye mabanga yo kurongora igihugu cy'u Burundi. Mbega none muri yo myaka itatu nibihe bigaragara kurusha ibindi yaranguriye abarundi n'Uburundi bakenguruka mu bisata vya politike ubutunzi intwari bereye ubutungane agatakazi na muntu imigenderanire iterambere ry'igihugu uburimyi n'ubworozi umutekano kwivuna abansi imibano ugwarukanyino n'imico kama n'ibindi muri ivyo bisata canke n'ibindi tutadondaguye nakahe kahazi nibihe nyamukuru vyamugoye gushira mu ngiro vyogenda gute kugira ngo ako kahave abarundi muri rusangi uruhara rwabo rwo buruhe bokora iki mu gushirikira umukuru w'igihugu abandanya jana abarundi n'Uburundi heza. Muri kino kiganiro turi kumwe n'abatumire batatu bakurikiranira hafi vy'ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi mu bisata bitandukanye baza gushikiriza umwihwezo w'ingene babibona canke batanga inyishu kuri ibi n'ibindi bibazo. Umutumire wa mbere ni Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem rikangurira abarundi guhindura ingendo. Faustin ndakuramukije ndaguhaye nikaze muri kimiganiro. Murakoze kwa mwadutumiye ndakengurukiye abatumire turi kumwe n'abarundi baza kudutega abiri muri kiganiro. Umutumire wundi ni Jean-Claude Karegwa Ndenzako n'umuhanuzi mukuru arongoye ibiro ibijejwe vya politike imibano n'imico kama akaba yarabaye n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Jean-Claude Karegwa Ndenzako ndakuramukije ndaguhaye nikaze. Ndakuramukije nanje kandi abashimiye ko mwasuye kuntumira ndamutse n'abagenzanyi usangiye ikiganiro hamwe n'abari ko baragikurikira. Umutumire agira gatatu ni Apotre Isidore Mbayahaga arongoye ishengero Vision de Jésus-Christ akaba ari umukozi w'Imana akurikiranira hafi vy'igihugu bisubiye akaba yahoze ari umunyapolitike mugambwe Uprona. Apotre Isidore nawe we ndakuramukije ndaguhaye nikaze. Ndabaramukije nanje ndahaye bwakekana usanga ikiganiro n'abarundi bose baje kudutega amatwi murakoze. Mbega muvye twavuze ko bahoze mugambwe Uprona siko biri ngirango turaja kubivuga Yobede hategeka Imana nije mfasha muri kino kiyago sangwa ikaze mwebwe mwese muri mugikurikira. Akabazo ka mbere rero reka ndakerekeze kuri Faustin Ndikumana. Faustin Ndikumana mbega mu myaka itatu n'ikihe kidasanzwe cakabijya kimwe mukenguruka mu byo umukuru w'igihugu yaranguye muri iyo myaka itatu? Nko muri politike muri bakora abamenyesha makuru bari bafunzwe bararekugwa muri iwacu no muri abafungiwe bya politike bararekugwa bamwe bararekugwa hanyuma hari n'abantu bagiye bataha muri iyo misi bava hanze bari barahunze bagiye barataha muravyibuka uko umuka wabenga nyene ni mushashuje kandi ico kintu naho hari gito mugabo twogikenguruka. Mu butunzi naho noshima amasezerano kuba hagati ya FMI yigamuza makungu FMI na leta y'u Burundi mu bijanye no gutunganya amafaranga y'igihugu n'icegeranyo giheruka kuba evaluation yagizwe n'abahinga ku bijanye n'ingana amafaranga ya leta akoreshwa bita PFA byerekana intumbero muri mu ntwari bereye yagarukanye deba y'ivye ntwari bereye giturire arakivuga mu miseze byarari bitinyitse yarabigarukanye biratatukira ku mugaragaro bamwe bashaka kubinyegeza nyene biratangura birasubira biraja habona cyo n'ikintu gikomeye. Mu butungane hari imfungwa zagiye aragirira ikigongwe muravyibuka aratangwa no gukarira aba magistrat. Muri diplomasi imigenderanire y'ibihugu mwarabonye y'u Rwanda n'u Burundi ingene yasubiye gutoha murabana amanama cana akakore abera ngaha muri yaka karere. Mu bijanye na development mwarabonye inama ikomeye forum économique zabaye iherukayo yaduhaye ico twokwita vision 2040 2060. Mu burimyi n'ubworozi harasobonetse igitabo c'intumbero y'uburimyi n'ubworozi nuko tutagifise ngaha mugabo nari kukibereka
muri defa mu bijanye n'umutekano novuga nk'ibintu byo kongera agashahara abantu bajeje umutekano kuko uravye ingene bari babayeho n'imisha ngene ari imeze si ibintu byari bihaye iteka igihugu. Muri sociale novuga ibijanye n'indero harabaye inama rukomeje bundi mu vy'indero yashatse guha intumbero ivy'indero no mu magara y'abantu aravuga ico yashatse yuko haba ibitaro ku ikomine. Mu bijanye n'ugwaruka harabaye ivy'amabanki y'ugwaruka. Isidore Mbayahaga murumvise ivyaciye ku mayange akeneye ko musi nyamukuru abona ko ari nk'akabijya mu bisata bitandukanye. Mbega mwoho muri rusangi mubona akabijya rakahe uretse biyavuze ibindi mubona bimeze nk'akabijya mu byo yaranguye muri iyo myaka 3 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Murakoze cyane mu bisanzwe ko mu kabijya muvuze kabijya nyene kuri binyene avuze. Mugabo twagomba kuvuga yuko muri iyi myaka 3 twamubonye ubwa mbere nk'uko ari umukuru w'igihugu w'imvuga kuri. Umukuru w'igihugu arinda agafata ingingo zibereye ku neza y'abene gihugu. Hanyuma twarabonye yuko ari umukuru w'igihugu afise umutima kivyeyi kuko bigaragara yuko urabona ko imice y'abarundi yasa nuko itandukanye mu vyiyumviro no mu nyifato canke n'ingere babona ubutegetsi. Uno munsi bamubona nk'uko bose ari umukuru w'igihugu wa bose. Ico twokimushimira. Hama icya kabiri nuko mu vy'ubutungane no hagararaho cyane. Urabona yuko yaje afise agatima ho kuvuga karimwe umubabaro wo kubona hari abantu barenganywa mu butungane kandi bafise ukuri. Murabona yuko yahagurutse kugira hagararira abantu babakene cyane batashobora kumenya cyayo kubona ubutungane mu byo bariko baravuga byabo barenganywa. Urabona ko yabagiriye mu kibanza agahagarurira ubutungane. Murabona ko n'imanza zashikirijwe yafashe miliyari zitataka zitanga ati nimushikirize imanza bene gihugu kugira abantu baje ku kivi batariko baraja kuburana. Urabona ko n'ubu ico kibazo cy'ubutungane agihagurukira cyane ku buryo yavuze ati mbere jengiye kumanuka n'icyo n'abacamanza hasi mu masentare y'intango. Rero twokimushimira kuko n'umukuru w'igihugu agomba ubutungane. Kuvyerekeye ubutunzi cerekeye akabijya twovuga nuko mu vy'uburimyi mugenzanye Faustin yavuze. Urabona ko ari umukuru w'igihugu yaje agomba ko abarundi baja mu mashira hamwe kuko arafise imbono yingene uburimyi byotera imbere. Ibintu byo gukoresha agafuni urabona ko asa nuko ari karavyibagiza abarundi baje mu mashira hamwe manini leta ibafashe baha abahinga ibaronderera ivyangombwa hama bagire umwimbo mwiza. Ivyo turiko turayibona kuko amashira hamwe ari karimbura byinshi. Turabona yuko ari amashira hamwe yazanywe nawe. Hama ntitwokwibagira n'ubworozi kuko nibwo buca bushigikira n'ivyo byo kurima. Nogaruka ku cindero urabona yuko yaje asangaho politike n'ivyo ivuga yuko abana bo kwiga ku buntu. Mugabo twarabona cyane ko hariho n'abana baheba amashuri kandi biga ku buntu minerval batayibabaza mugabo umugwa n'inzara. Aha twomushimira kuri politike yashizeho yukugaburira abana ku ishuri. Urabona ko umutambukanyi wiwe nyene cyubahiro umutambukanyi cyubahiro makuru w'igihugu bijya bise cantine scolaire. Urabona ko byagabanije ko abana boheba amashuri kubera inzara yitayeho kubagaburira nkuko nyene bo bari abana biwe. Ico turakimushimira cyane. Hanyuma urabona yuko n'ikintu cerekeye kudahana abarezi bamwe bagoba izo baragiye. Urabona yuko hari abantu benshi bari bafise ingeso yo kugomba gutwaza inda abana canke abana bagatwara inda ari benshi. Bisa n'ibiriko biragabanuka kubera umwitwarariko wo kubirabira hafi. Noca nsimbira ku c'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu nkuko mugenzanyi yabivuze. Ngira murabizi yuko agishikira amabanga yo kurongora igihugu mu bisanzwe igihugu cyacu cyasa nuko arakahebwe. Amakungu yarage hari ivomo. Urabona ko umubano wari waranse mu mpande zose. Muga murabona yuko yacifatiye mu minwe mu mwanya mutoya hamaze. Uno munsi murabona ko amakungu ariko aratangarira Burundi n'ikimenyamenya nuko mubona nabitwa abansi ico gihe. Uno munsi turagenderanira. Hama murabona igikorwa giheruka gukorwa cyuko some y'abakuru b'ibihugu bari kumwe n'urongoye ONU. Urabona ko vyabereye i Bujumbura. Rero turabona ko ari umukuru w'igihugu muri imyaka 3 yashize imbere ishaka ryo kugomba gukuraho agasuzuguro ku gihugu kandi murabona ko ariko arabikora cyane. Aho twomutera intege abandanye. Ica gatanu nico bavuze cerekeye umutekano no kwivuna abansi. Ngira murabona yuko muri no misi ikintu cerekeye umutekano ntawo kideha mu gihugu cyacu kiriho.
hanyuma kwivuna abanse murabona yuko no munsi nta miguri kiradurumbanya igihugu wumva hirya no hino canke wumve ngo ingabo z'Uburundi zirashamiranye n'abantu bagaba badutere harabaye igitinyiro cane ku gihugu cacu kubera yafashe ikibazo cy'umutekano kwivuna basi mu ngiro akagifata mu minwe na cyane cyane nka kijya Faustin yavuze murabona yuko yagize ati ingabo kuja ku rugamba kuja ku ngazi zifise morale rero murabona yuko yabavuniye mwe akantu kabatera morale kayagashahara yabongeye kiya ni ikintu ciza cyane gikomeza umutekano kuko umuntu yoshobora gucungera umutekano w'abana nawe udakwiye ico rero yaragikoze kandi twokimushimira agikomeze twosha dusimbira kucerekeye ugwaruka n'imico kama murabona yuko ugwaruka nago yagerageje kugugurura amaso ntibaje kuvuga ngo bose bazobaho biza amashuri mugabo baca bahabwa akazi na leta abigisha amashuri muga yongera no kwigisha no kurondera gukora imigambi bonyene bironderera ubutunzi ubwabo urabona ko ntamashira hamwe menshi y'ugwaruka nabaje batuba ngo bafise ingabire urabona ko abagendera umwana wese afise ingabire akamufasha ati bandanye ingabire rimwe ubutunzi bungana gutya ku buryo urabona yuko yashize n'amahera menshi mu banki y'ugwaruka ku buryo ugwaruka rufise imigambi myiza baheza bakarufasha kugira rushire imigambi ya mu ngiro ruje mu migambi y'iterambere twogaruka kuri bimwe by'ubuvuzi rero canke amagara y'abantu navyo ngirabona yuko nahone yagize ishaka rikomeye ngira muribuka yuko ikiza ca covid cateye murazi yuko Uburundi bwonyine aribwo butagize bijya bya lockdown byo kuganira abantu mu nzu ariko covid yari hari mugabo wabaye urugamba rukomeye cyane wanye n'icubahiro n'inzego zijejwe ku by'amagara y'abantu ku buryo ico kiza kitaduhungabanije gose nkuko twayibonye mu bihugu bibanye hanyuma twogaruka kuri bijya byo ko yagize ati kuvuzwa ku buntu nivyo mugabo harabivuza ku buntu mugabo akivuza kure akavuga ati reka rero nshira ibitaro kuri komine ndetse akavuga ati ninaheza kuri komine tuzoshira no kwizone kandi buri komine ashizeho ibitaro umenye yuko ibitaro byose bifise imwe ziruse habaniha urumva kugira abantu boroherwe umuntu afashwe n'imbanyi mwijoro canke bagize isanganya bamuvure kare no garuka rero mu kindi c'imibano kugira cempeza gatoyi imibano novuga muri sociale mpereye nko ku madini kuko ndongo ishengero niwe mu president twabonye asa nuko afise ikintu cyo kwegeranya abantu mu myemerere yabo kutwumvisha yuko Imana ari imwe dusenga kuko Imana twayishize imbere hanyuma turabona neza yuko no munsi buri dini ryose rikubwira ko president nyene cyubara mu kuri Ndayishimiye ni president waryo baramushima nta dini rimwe bumva badashima umukuru w'igihugu dufise no munsi ico cyatumye twese twegerana kuburyo ama confession religieuse turi hamwe no munsi hari ibintu bimwe tutabona kumwe uno munsi tubona kumwe kandi bitumwe nuko atwegeraniriza hamwe muri bya bikora byo gushima Imana twese tukaronka ijambo tukabona yuko turiko dusenyera ku mugozi umwe ivy'intara murabizi no bigaruka ko navyone yaje bihari bisa nuko biriko birahwama ivy'amoko ntawo beshe no munsi ntawo bakikigwanishe ngo avuga ati jewe kubera ndi naka ni mu ntore ndi mu bwoko bwanyu cyangwa bigucyaye hama ikindi dushima nuko murazi yuko habaho urwamo rwinshi gwerekeye imigambwe usanga imigambwe ishamiranye bavuga ngo ntibavuga rumwe na leta muga murazi muri vya vyigwa byo gukundisha igihugu yatanga yagerageje kumvisha abanyamigambwe n'abandi bose ko umugambwe mukuru ari igihugu ko umugambwe twese duhurukiye mu mugambwe umwe witwa Uburundi rero turabona ko igitigiri ca benshi mu migambwe dufise mu gihugu tware turonse n'ubundi ugira 43 muga bose turabona yuko no munsi nta bavuga ngo ntituvuga rumwe ahubwo barunganira ingingo nziza n'imigambi myiza afise kugira ngo wa mugambwe dufise ku gihugu twese tugira uruhara mu kucyubaka nivyo rero nagomba kuvuga ariko mu bwinshi vyarenga ivyo mugamwe ngo nakabirya nako katuje kwa Jean Claude Karegwa ndenzako byinshi yabivuze Faustin na Apotre Isidore mugabo namwe nimubuza kandi kabijya mubona iyo bayibagiye muri ivyo bisatu bitandukanye akabijya nakahe mu myaka itatu irangiye president Ndayishimiye aramuswa igihugu narijya mwebwe musanzwe mumwegere hariya mu biro by'umukuru w'igihugu kumburengira ngo hari akutubijya mubona twinshi abandi baba batavuze akabijya kambere nuko yakoze ivyo amaze gukora bisumba ivyo twari tumwitezeko iyo umuntu akoze ibisumba ivyo wari umwitezeko canke ivyo yari yemeye
bavuga ko yarengeje ingemero kurinza ingemero no gukora ibisumi by'umuntu yarakwitezeko ivyo yari yatubariye ari agatabo ubona afise ngaha ugiye ku rupapuro rw'umunani n'urw'icenda aravuga ibintu bitandatu yategeza kwihwabira mu myaka mu ubwa mbere ku rupapuro rw'umunani n'urw'icenda ari ibintu bitandatu yari yavuze azoshimikira ko igihe abagize leta bari bahejeje gushikira amabanga icese imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka yarababwiye yuko hari ibikorwa bitandatu vyihuta yashaka yuko boca bihwabira bavuye muri ryangore yo mu Kigobe muri ivyo yaravuze intwari ibereye aravuga amagara y'abantu aravuga uburimyi n'ubworozi aravuga ugwaruka kubungabunga abakukuruke bakoreye igihugu hamwe no gutorera umuti ikibazo c'abateshejwe izabo mu gihe c'amagume ivyo bintu bitandatu rero nivyo twese twahanze amaso ubwa mbere ko ari vyo vyihutirwa gushirwa mu ngiro mugabo mvuze ko yarengeje ingemero kubera urabona uno musi yarubatse inzu yiteka inzu ihesha iteka igihugu ashobora kwakiriramwo abakuru b'ibihugu bagenzi we kakira n'amanama akomakomeye abantu barenga igihumbi bashobora gukoranira iryo niteka kugiye n'inzu uyibonye uvuga uti aha hari umugabo ni mu rugo rw'umugabo ico ni ikintu kidasanzwe ica kabiri ntiyari yemeye ko azoja gusanura ikibuga stade intwari mbwa ico kibuga ubugira kirangire kandi byose mu mwanya muto y'icana ntiyari yavuze yuko azokubaka ingoro n'ikirimba igitega ahahoze hari ingoro y'umwami kera mbwa ibikorwa biriko birasozegwa ivyo bigira bihere ntiyari yavuze ko azokubaka ingoro y'amakoraniro mwirohero mpuzamakungu iri kwirakogwa sino bidondagura ngo ndabiheze byose ivyo bavuze nakabijya n'ivyo mvuga nakabijya mugangira mvuge nyarutsa muri make ubwa mbere igihe umugambwe CNDD-FDD uramutswa igihugu wamushikiriza abarundi ngo bamutore ariko ahiganwa n'abandi wavuze wamutanzwe ko ari umuhizi mu iterambere ntiyamara amajeri uwo mugambwe aramaze kwerekana ko ari umuhizi mu iterambere ivyo yavuze mu byo mugambwe wavuze araryuma ko ariko arateza imbere igihugu acaraza tugira ati nifuza yuko umuntu wa wose uronka icujya umufuko wose ukaronka amafaranga imisi yose niryo jambo ngendegwako muri politike yiwe aratuga turi kumwe twese birashoboka umunsi ibyo ariko arakora biragaragaza ko amikoro y'abarundi nitubashika hashaka ko dushika mugabo urabona ko amikoro ku gihugu ku barundi atera yiyongera muri politike twavuga ibi by'inyigisho ivyo we yakoreye mu ngati yari yakoze cyari kigabane cyo kumenya amabanga y'igihugu kuzirikana igihugu twamenye iyo twavuye aho tugeze niyo turiko turaja naho harazana ibigabane bishasha by'inyigisho nkarisha bwenge zitutwara mu iterambere zitwara kumenya neza igihugu icarico tukagikunda tukagikorera no kucigura tukacigura arazazana imvugo shasha yo gusaba indongozi kuba basuku bumve ko arabasuku babene gihugu babatoye aribo bakorera umwene gihugu numukoresha wacu iyo mvugo akayitwinjizamo twese ikabimvuga ikajana n'ingiro aravuga amajambo akomeye rimwe na rimwe ufise umutima wogira n'ubwoba ati yakwa igihugu gipfa jewe nopfa iyo rero umukuru w'igihugu arinze ahagarara gutyo nk'umugabo akavuga ati hakwa igihugu gipfa jewe nopfa abise amatwi y'ukumva baca bumva abari kwavuga cyane kubagomba gucira icobo igihugu aho gicira icanzo bakora ibitaroranye badakora ibihesha iteka n'icubahiro igihugu aha maratubwira ijambo rikomeye yavuze twigina intayo kwikukira aho twigina umunsi w'ugwabuze no kwikukira yaravuze ibintu bitatu ayo majambo nibaza ko ari inkora mutima ku mundi wese yavuze ati abarundi ngomba ko bamenya kirazira ati umwene gihugu w'Uburundi ni kirazira kuko umwene gihugu ateza gusonegwa wa mukoresha wacu ati amategeko y'u Burundi ni kirazira novuga iki ya leta mvyeyi yubahikiye ku mategeko ishira amategeko imbere amategeko yubahirizwe igihugu igengwa n'amategeko abarundi bose bakubahirizwa n'umunyamahanga aba mu gihugu akuba ko turi mu gihugu kigengwa n'amategeko cya gatatu ati agataka ku Burundi ni kirazira muri iyi minsi ariko yigisha atubwira ati erega tugeze ahantu aho ubwira umurundi aho umurundi ashobora kuba umunyamahanga mu gihugu ciwe ati none wowe kuzanira imiliyoni amajana 2 z'amadolari vuze nyinshi naho gwa 2 z'amadolari itongo ryawe ni wogurisha utego nawe uyawe ndi bamuhaye akagurisha undi akagurisha twese tukagurisha none twoca tujahe ni inyigisho nkarisha bwenge nkabura bwenge kuko mu kubaka politike mu gukora politike ubanza kubaka imitima
imbere yo kubaka ivyo vy'inyubako zishobora no gusamburwa n'abantu bafite imitima mibi banza bubaka imitima bamenye ico bari bamenye ibanga ry'igihugu bumve ko abarundi bumve ko igihugu ari gwabo bagikorere bagikunde arakantu rero kakabijya kandi novuga benshi bakunda kwiyobagiza urabona gutera iteka abateye iteka igihugu sibijyagira mu gutanga udushimwe itariki imwe y'ukwa gatanu ku munsi mukuru w'abakozi canke ku munsi mukuru kwikukira uravye nk'ijya nganzo yubakiye uwahoze arongora Uburundi imboneza kizigenza mu kuzirikana igihugu inganzo nubona ko ibandanya yubakwa bigaragaza neza yuko avuga ati abantu bose inganzo mu Kirundi n'ahantu bashingura abami ntabami tukihari dufise abakuru b'ibihugu iguma yitwa inganzo kuko irubakirwa hagakorwa neza ntihazomera ivyasi ngo habe intatemwa kuko intatemwa nta n'inka yaharisha nta gitungwa caharisha niyo giye kurisha ntiwagarura hamera ivyasi ntajya nta vyasi bizomera yitwa inganzo ni nziza cyane vyerekana neza yuko umuntu naho yapfuye ni yapfuye baguma bamwibuka abantu wese acakora avuga ati je naho nopfa ngapfa mfiriye igihugu nkore neza igihugu n'abazovuka nyuma yiwanje bazobimenya kiya cyose ni ho waciza cyane tugiye mu by'ubutunzi babivuze ngira ndakunyarukirize aha twovuga ikintu gikomeye mu by'ubutunzi ko haje ibintu byose ni mu mukenyuro ibintu byose bihera mu migambi aya merekero y'u Burundi yuko mu mwaka wa 2040 tuba turi igihugu cifashe abarundi biga bakigaburira batazerinze hanyuma mu mwaka wa 2060 tukaba igihugu cishoboye igihugu cisunuye mu by'ubutunzi byose politike yose mu by'ubutunzi icihera ivyo rero yarabikoze uwo mugambi arawudushikanako biriko bigiye kuja mu ngiro rero kuryo tuzoshika muri ico gihe dufise igihugu cijunja n'ijambo c'abagabo biga bakigaburira kandi cishoboye kitazerinze ahubwo gifashanya kidafashwa ikindi twovuga no kukuntu ikoreshwa ry'amafaranga igihugu amafaranga y'abene gihugu aho umuntu azotora amafaranga yakoresha uko ashaka oya ubunye no kugira imigambi igategurwa hanyuma iyo migambi ikajana n'uburyo bita PTBA programme ibikorwa hamaro na budget n'amafaranga akoreshwa muri iyo migambi hamaro ariko araza n'ubundi buhinga bwo kubona ikintu cyose gisohose n'icinjiye tukibone gutya abanyonyezi abakorakora abanyonora abasuma n'abiba n'abasahura ko bose baratandukanye ubusahuye abatwaranye n'isaho cyo kimwe n'umuntu yanyonoye yatoye ukanyoni ko twara abo bose bace babona yuko bacunzwe hariho ikintu kiro kirabamurika tugiye mu by'ubutungane nukuri n'umukuru w'igihugu arabishinga n'ubutungane nta munsi umwe azofata ijambo ntagaruke ku butungane kandi arazi ko ubutungane buke ari intandaro y'amabi yose mu gihugu ingwano injyane amabi yose yashiki Burundi yavuye mu butungane buke abantu barenganijwe amaze kurenganywa baca bava hasi bakagwanira agateka kawo ingwano zose ziterwa n'ubutungane buke aho rero turabona neza yaratangwe guhinyanyura amategeko ryategeko rishiraho ya nama nkuru y'abacamanza mu Burundi yitwa umucamanza kizigenza muga batategeko riha ubitegeko rirahari kandi bati ngiye kuva hasi nishikire mu gihugu cyose ntunganiza bene gihugu yari naho kumbure abacama abise amatu yo kumva baca bumva hari gihe hazogera kugenda asanga hamwe bikubisagashe kuko yavuze birakogwa tugiye rero kubijanye n'imigenderanire muri make yaruguye amarembo abarundi barasohoka wenyine aratanga karorero aragendera ibindi bihugu arakomeza imigenderanire no gufashanya hanyuma n'abashitsi baraza turose abashitsi benshi muri iyi minsi kandi abashitsi badasanzwe hamizo vyamuhaye na wene igitinyiro n'icuwe n'igihagararo yararongoye ni warongoye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika yo mu buseruko yaratowe kuba imboneza n'icitegerezo c'ugwaruka muri Afrika bize naho Bujumbura izoba umugwa mukuru w'ugwaruka je bava hirya no hino kwisi ruje manama ariho n'inama imaze kuba muri ivyo muri komeza baramutoye wabicegera cu urongoye inama y'abakuru b'ibihugu bisigura yuko azokorera mu ngata uriko arayirongora ubunye ama kwitaba no kwakira amanama mpuzamakungu atandukanye ivyo ni ibintu bikomeye cyane mu vy'imigenderanire novuga yuko yatsimbaza cyane imigenderanire y'igihugu uburimyi n'ubworozi ikintu batavuze bagenzanje ni ivyo kwagura indimo abarundi ko bagwiriye iyo bagwiriye ugaburira umuntu umwe ndashikwe n'ugaburira iminwa 5 avuga ati abantu hose ari ivyatsi bitaribwa ni muharime abantu bariko baragura indimo iruhande yo kwagura indimo bagaca baja kuvomera twara muci tuja kwijyamira ngo turatsinze rurayi ubu muci
abantu bararima biciye mu kuvomera iruhande y'ivyo ariko arazana ibiterwa bishasha ibiterwa nka macadamia ibizinu ipiripiri n'ibindi biterwa biriko biraza kugira ngo bishogwe mbere no hanze turonke amafaranga yo kwikenura ico cyose ni gishasha ikindi uvuga no kugwiza ibitungwa ntituraba inka n'impene n'intama gusa mugabo inkwavu kuko gose haje inkwavu ni buri zibiri abishoboye bagire nyinshi abandi borora ingurube ucya abarundi bafungure neza kuko n'iryo terambere tushika ko mu gihe abantu bakomeye bafise amagara meza bafungura neza bambara neza baba ahantu heza ivyo navyo biva mu mikoro yabo umutekano no kwivuna abansi bavuze ivy'impamba kwaje umutekano no kwivuna abansi ariko ico batavuze ni inyigisho asoda inyigisho nziza nshasha zisubirwamo zijanye n'ibihe n'ibikoresho bijanye n'ibihe tugezemo ivyonye yarabivuze no mu gihe yashikira amabanga ko azofasha abasirikare kuronka uburyo n'ibikoresho bikwiriye ko utamana mu kibana kubita urugohe hajya igihugu kirabira no ku bindi bihugu aho biba bigeze hamaro kandi no gutabara mu bindi bihugu iyo buguruje ku mubanyi wabuca buguruze wewe wabukeye kujya gutabara muri Kongo vyongera ko vyo yarasanzwe akora muri Somalia na Centrafrica ico cyose kintu gikomeye cyane mu kubunganga umutekano w'akarere turi mu karere hamwe n'igihugu cacu uku kwitaho amagara y'abantu kugufasha kubaka amasoko ntanganguvu kuyaheraheza uko ni hari ibisata bimwe bituma ubutunzi bwiyongera hari imigambi ntuzocukura ubutare udafise amasoko ntanganguvu akomeye yubatse neza hariho ntuzokora mu ijoro atamatara ariko araka byose rero by'amasoko ntanganguvu n'ibindi navyo bituma ubutunzi bw'igihugu bwiyongera ivyo navyo ariko arabikora ibijanye n'amabarabara navyo byifashe gute ibijanye n'amabarabara amwe ariko arasubirwamwo ariko arakogwa amashasha kandi hazokogwa n'ayandi kuko erega amafaranga agiye kuboneka mu minsi iri imbere haya bavuga ati imbere ni heza bamwe ntibavyumve vyose vyaragaragara Petero Nkurunziza yagiye yavuze ati iki ni higabane gikirangiye haje higabane gishasha uje ntazobafyinisha mwame mubizi mugiye gukora ibinebwe nta kibanza bifise ivyo byose rero vy'amabarabara amafaranga yazoja aregeranywa neza abarundi twirinde gucuranwa gusakuranwa twumve ko ubutunzi bw'iguha ari itunga rusangi ayo mafaranga azoca aboneka twubaka amashure twubaka amavuriro twubaka amabarabara twubaka inyubako rusangi zikomakomeye kuko nta muntu umwe azokwiyubakira ibarabara ryiwe wenyene nta muntu umwe azokwiyubakira ishure ryiwe wenyene naho yoryubaka nazokoresha abigisha biwe bonyene gusa naho kubaka ivuriro nta muntu azokwirongera abaganga bose batandukanye b'abahinga bizohugwa muri ya mafaranga igihugu gitororokanye twavuga tugiye mu vy'imibano ni vyinshi amagara abantu nabivuze bavuze bagenzi batumire ico batavuze gikomeye cyane ni bijanye no gutunganya gushasha imishahara y'abakozi kugira ngo ntihabe wanja wangura agabanye ubusumbasumbane abakozi baronka akarusho ni politike ntunganya mishahara nshasha izotuma abakozi imyidogo mu bakozi igabanuka abakozi bahembegwe akazi bakoze ko mwashobora kuba mukora akazi kamwe ntimugakore kumwe byose bizotuma abantu bagira inguvu zo gukora uvuze je nakora neza ujya naho dukora akazi kamwe ejo nzotera imbere ku musumbi ivyo byose bizotuma abantu bakora ama mu byo gufatana mu nda hariho ikintu canejereje abantu kigiye kuja mu ngiro vuba nibinye byo gufasha abakukuruke abantu bakoreye igihugu bagataha umuntu adataha acaja kuvumba kuva mu gitondogeza ku mugoroba azobashobora wenyene kwiha gusaza yisaba ivyo byarateye intege abakozi umuntu akora avuga ati naho nzokukuruka nzofatwa nk'umuntu hama ivy'indero novuga ivya umugambi mushaka twa kaminuza mpanuzi ubu ntashaka ko kaminuza tuzoja kwiga abana bacu bazoja kwiga basubiramwo kigabane ca mbere agace ka kangaye basubiramwo ivyo abazungu bigishije oya abantu biga ahubwo bavuga bati mbega nzofasha iki gihugu nokora iki bafati ku migambi leta iriko irakora abigisha bakaminuza bakaja hamwe bakavuga ati reka duterere leta nizorinda kudusaba ngo kora icigwa kuri oya twebwe tuje hamwe dukore iki duhanure leta aha mwogira gutya cyoce bigenda neza ko leta itanga amafaranga menshi kugira ngo umuntu yige kugira arinza heza kaminuza aje no kwiga kaminuza iburaya n'uburyo bwinshi uburyo buteza kuja buragaruka abona bagera bakishura mu gufasha igihugu mu bihugu bitandukanye nta wivuga ngo abiheze imaze kugwa mu myaka 3 ni byinshi ariko igihambaye na amerekero ibigiye gukogwa mbega nibiye murakoze cyane Jean Claude Karigwa Ndenzako ndabibutse ko turi kumwe n'abatumire batatu turi kumwe na Jean Claude Karigwa Ndenzako n'umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu aje arongoye
ibiro ijeje bya politike imibano n'imico kama. Turi kumwe kandi na Apotre Isidore Mbayahaga arongoye imwe mashengero hano mu Burundi ariko asangwa kurikirana hafi vy'igihugu nahari umukozi w'Imana ivya politike ntabirabira kure. Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana narongoye ishirahamwe Parsem ni ishirahamwe rikangurira abarundi guhindura ingendo. Murashikirije mwese ivyo mushima akabijya mubona mu bisata bitandukanye mu myaka 3 iheze umukuru w'igihugu warongoye igihugu Evariste Ndayishimiye ariko karahara mu ruganda ntibacura. Faustin Ndikumana hari hakahaze kori haguhara rigatura abantu urumva umuntu arakora kandi ntashobora kuzuza vyose nico gituma haba bakebura canka baza barerekana ati nyabona anyi reka dusogeze tuje imbere. None muravye mu bivyo bitata nibindi bitadondaguwe kumbure nakahe kahaze nibihe nyamukuru vyamugoye gushira mu ngiro. Ubwa mbere hoho ico novuga ndiko nabiramu usanga murabona burya politike ziravugwa uravye iduga ry'ibiciro ryabaye muri ino misi ryarabaye iduga ry'ibiciro hano mu gisata c'ubutunzi iduga ry'ibiciro ryarabaye kurenza mirongo gushika hafi 30% mbere bene yagendera vyerekana harageze igihe dushikira 30 hafi kwijana y'iduga ry'ibiciro. Iryo duga ry'ibiciro rero ni barirenze cyane mbere novuga yuko twariheruka igihe Burundi bwari muri yambarwa niho ryari ryarabaye umva nk'ico n'igipimo ni nk'umuntu amenetse nta urihungira riba rikorera garagara ni bere bari yazigendera vyerekana kandi muri yo rero uri kurarabira ugasanga icatumye ibiciro biduga cyane ugasanga n'ibiribwa ugasanga injya nizo zadugije ibitiro hafi ku 70% 80% mbere hagacaba ikibirenza ugasanga no muri nyabiribwa ibiharage nivyo vyaduze cyane hafi 90%. Urumva uduharage naturazi ku murundi cyo dusigura urumva iryo biciro rero byararemereye abantu cyane ku bintu by'ibiribwa n'ibidandazwa bisanzwe. Urumva nze ku ibiciro bimaze kuduga uburyo butari ko burahinduka ubukene burinjira mu bantu ivyo urumva naho izo politike zaze ko zirakogwa aha ntahantu batu umuntu arashushe n'igihugu nuko ibiciro biriko biraduga ni sento ibiri kiragaragara. Ikigira kabiri ni intuzeyi ni ribura ry'amadovize mu bisanzwe muribuka yuko guhera mu 2015 intureka zitanguye ingene iby'ubutunzi byagiye birasubira inyuma yagiye kuza ikibazo c'amadovize ari kibazo Burundi bufise mwese muravyibuka atunganywa nabi mbere yanavyivugiye ingene bamwe bayaronka bakajana Dubai ngo bakagira gute bakayagarukana byari bitunganijwe nabi cyo turavyibuka. Ico kibazo rero nubu urabona yuko nikirahera ico kibazo c'amadovize mu Burundi gushika ubu ni kibazo urumva nk'ico kiracatugoye nikirava mu nzira kandi nikingwa nikomeye cyane kuko uwo muvuduko w'iterambere twifuza ntushobora gukunda mu gihe ikibazo c'amadovize tukigifise by'ubutunzi nuko mbere bica bizana na bya bindi vyibura ico bita kubura ibintu tugura hanze byankenerwa byinshi. Murabonye ibintu vy'igitoro igitoro nubu nitubeshanye ntugenda aho ushakiye ngo nyuzuriza igitoro nubu urasanga abantu bagitonda mbere nka je niyo nduze nk'ingozi ntagiye niyujurije ko niho muhira kunzonywera igitoro ingozi numugani ndi nabwena niyujurije ugasanga ziruma kuba igitoro abantu bagitonda kibura uno munsi gira gute naho bigenda bintu urabona yuko hakira akantu tukibuze kugira bimere kuba byari bimeze kera ko kera mu bisanzwe itoro agenda kuri station ukanywesha ico ni kintu murazi isukari yarigeze ku muti cyane je bundi harayinyungo biragira gute mbwana uno munsi byasuye kuza biramira naba gasukari urumva hariho ibinyobwa vya Bralud dusanga n'ubu nawe uranaraba ibinyobwa mu Burundi bigenda ifasha imanza ishyirahamwe nka Bralud ryari rikomeje ukabona neza yuko ari kibazo hanyuma ugaca ugenda rero muri ibi vy'ama infrastructure
n'ivy'ama infrastructure urabona Burundi buracafise ama infrastructure akimba ngira umwanya uracahari wo kuraba kuravye amabarabara menshi ngena kimeze urabona ko tukiri inyuma n'ibarabara nko buri gihuza umugwa mukuru w'u Burundi ubutunzi n'uwa politiki urabona ingene rimeze baravuze ko ari integuro yumva ni integuro urumva ntibiratangura ngo ubona ati nk'ubu ngo ubona ati iryo rya Gitega umva ni integuro umuntu agendeye nk'u Burundi akabona ikibuga c'indege nyene kikingana mu Burundi akaza akabona amabarabara agaca hirya akabona amatara akabona ingene acika ingene agira gute amazi ingene atarakwira mu gisa muraza amazi ingene abura bugira gute hari ibibazo tugifise ndetse n'uburi kurubaka kugira uronke burya amatara n'amazi biragora urumva ni vya bibazo amatara nyene ni kwakunda urabona ngena ashobora gucika agira gute hari ikintu kigihaze mu Burundi ico bita planification opérationnelle ifatira ku biharuro vy'ama statistique fiable n'ingene bagira suiviva nabivuge mu Kirundi uvuga umugambi urabona wavuze uti video 24 niyo ushaka gushika mugabo uzohashika gute urumva rero iyo planification opérationnelle n'ama ministeri ngena acabishira mu ngiro ingene bagira turacafise ikibazo gute yo kubitunganya niyo nkubu bikiri mu nteguro ikibazo ni ikihe ikibazo n'ubushobozi no kubitunganya n'abitunganya bidahera bitaboneka n'ama statistique rero burya udafise ama statistique meza agenda araboneka ntumenya ko waduze canke wagize ni amastatistike n'ukuntu uvuga nk'amanota none nk'amanota umwana wiwawe yaronse 40 kwijana kugira ubone ko yaduza kwereka 60 kwijana urumva rero naha iki kibazo kiracahari kandi ndakivuze ikibazo gikomeye cyane abajejwe aho bari hose boshobora kugifatira kugira baze bagikosora igikurikira ni stratégie de mobilisation y'amahera urumva naho tuvuga tuti mu Kirundi ngene ushobora kurondera amahera y'amadovize kugira aboneke kuko aya madovize turondera kenshi je ndakunda kumva abantu ariko barashuha bavuga ngo berbe je novuga nti berbe imeze nk'umuntu mu rubanza agera stock y'inzoga zidakwiye akaja kuzihereza abantu banywa abantu badakwiye bakamuvuga ati duhe kumbe iresponsabilité ibiri kubanye n'urubanza barutunganije hajya berbe ijera amadovize yabonetse y'igihugu siyo yeri yarondera urumva nico gitwa cyo tuti iyo strategy rero hari nk'ibintu twavuga tuti ibintu byo kugwiza ibyo dushorera hanze yemwe abarundi nibe buzamara ko muravuga uravye ico bita taux de couverture des importations par les exportations kuvuga byinjira mu gihugu bivuye amahera dushora ibyo dushorera hanze bituma tugura munsi ya 20% ibyo dukeneye donc nukuvuga ibyo dushorera hanze ni biki dufatire ikawe yarasubiye mba nico ni kibazo naho bahize muri odeka ubu ikawa export ikawa amahera yasubiye inyuma ubu kundo sandi ko ndababwira ipampa ntawo kwigaravuga zya zakojerwa icayi ni kwako ni kilo kira kijogajoga ibijanye n'amamine donc ubutare kontra basanze zimeze naye barazihagarika ubutare nta mpera buriko burinjiza urumva turarindiriye bishasha umva by'igihugu rero mu byo dushora twimbura nibike cyane kandi cyo nikibazo muze maze tukimenya twebwe turasamara tango berbe gute wowe ushora ibingana gute kuko umukenera iyo ordinateur umukenera iyo modoka ukeneye iyo costume nziza ukeneye telefone nziza ukeneye imodoka nziza niko twimereye kujanye n'by'ubutare mu namashinga amateka hatowe itegeko risubiramo ibijanye n'ingene by'ubutare ntago nimaka tubone rero muri mpuze amadovize yavuye mu butare tugenda tukaraba cyo bita reserve de change ajya amahera ari mu bubiko bwa berbe kera yashora ko ari amezi 3 mu kwemburuta ubu ni nko kwezi kumwe ari ngiye kudakwira urumva ntituvuga ngo iryo tegeko ni resultat none amarosete amahera yavuye mu butarangana gute ibijanye rero n'ibiro by'imfashanyo novuga ati fasha bundi bwahora ari bufashanyo n'abafasha ubundi nk'iza Banque Mondiale biriko birasuganuka mugabo navyo urabona haracari ikibazo uratugifise nk'ama projet adahera kubera abantu bayashinze rero bundi n'umwese mushikiranganje wa mbere ari karakomindura avuga ati none n'amahera baduhaye atunanire irega wowe uronka amahera munanigwe irega n'isaha n'ugutereke yindi yatifungura vyanke ati ico nico kunda hanyuma bijanye na ntuze no kwakide ni hanze urumva
hoho utarashobora kuronka nivo hariho ahantu tugeza gushikura igihugu kugira ushobore kwemerwa yuko ushobora kwaka ideni kujya no kuja muri banki muri banki karegwa agiye muri banki kwaka ideni sico kimwe na wa mukecuru hari ibyo mukecuru azamuga tuti wewe nta deni tuguha kuko uwo ryishura gute mugabo karegwa ati akiri miliyoni amajana 2 genda wikorera apotre ati genda wakishengero mu mwaka ubuzo utugarukaniye urumva Uburundi nabwo rero turacari ca gihugu kigiye kwaka imfasha mitigi kwaka ideni bakigira ati oya wewe banza urakira imfashanyo ivy'ideni ni hanyuma nk'ibanki nkuru y'isi yose ni kwibigira ubundi abwira tuti mwewe muri kurigisha y'amadon mugabo ibyo kuza kwideni banza mwe murabangira kuko ideni ni kindi kintu ivyo natwe turakeneye kubirengana ndiko no station de bonne defo hanyuma ikindi ni ivy'abagwiza tunga binja amahera bavuye hanze yaba investissement direct étranger turabona no muri turacari inyuma turi inyuma cyane no muri akarere muganda numvise umukuru wari karabivuga ashaka kubihagurukira ibijanye barukera rugendo tourisme ico na strategy ntiraboneka neza ibanza ntibirasubirwamo tuvuga ngo dufise igihugu ciza ngandi turagikamisha kirezi ngo twambaye kirezi ntituzi ko cera nico gihugu ciza kitariko kiragenderwa n'amamiliyoni y'abantu bajya ku kibuga c'indege n'ibiki ngugumona abantu baza kukuramutsa bazana ayo madovize kibari kibazo hanyuma ikintu novuga ni mbona mugabo cyo bakikije iki cha diaspora narabunye mu Burundi atangwe kuzarubaka amazu hajya no kose ntasi ndabijamo ngo ndangene bigere mugabo ijya novuga ko ari intambwe ubonye kubona abarundi nabatabuza barinjiza uburyo buvuye hanze ico novuga rero mu byo mushima bari kuvuga muri mwe mushima mugabo rero ico onye nto cimvuga hanyuma n'impejeje hari sakurikira iyo strategy y'uburyo impenda yiheje hacaza ingene abantu kugera resources zimene mu kino kivuga gwiki gestion de ressources zimene ingene abantu bakoresha bashingwa amabanga aho hantu rero batahicariye naye mavideo turiko turavuga nibi turiko turavuga bagishinga amabanga hajamwo politike nyinshi haja hatiyun kubera umugambwe basubira bagira gute ivyo bizodusubiza inyuma nivyo bituma ajya ama projet acegwa nivyo bituma mu ministeri ibintu usanga vyacerewe kubera bashize ngo politike mu gushinga amabanga icyo babona hari igihe umukuru w'igihugu ashavura ngo nzovyikorera nzovyikorera urumva ariko byumvikane ko afise ishaka y'uko nzovyikora nuko abari musi yiwe yabanenze nagenda barurera afata akayungurutse bakitanga ikimbe kakanye agire gucya urutaragire gucana ukuri kw'Imana akebanya ibihumbwa zarakura mwashira hariya ashira kuko ico kintu kitabaye nukuri kandi nukuharindira aho hantu kuko hari umuntu yavuze mu gifaransa ati la valeur d'une institution c'est la valeur des hommes qui l'incarnent hajya naho uzogira agaciro ku rwego naho uzogira amategeko meza nta rwego ruzokomera abantu bashinga amabangu no munsi muri Uburundi nukuri ico kintu nihira hanyuma ikindi naco nikica gouvernance budgétaire nukuvuga yuko ngira mu by'amafaranga ya leta bitunganywa biracari magahaze kanini baravuga ngo budget programme mugura aravyifuza mu ukabona umengo barakwega amaguru sinzi ko mara mu bwena avuga ngo nirwa ndavuga ngo budget programme ngo nzizira Jesse avuga ngo nziyizira iki gisata kiragwaye narama projet yaduka burya Jesse natse ko byiterambere ko bikogwa nijya stade y'intwari je ndayishigikiye intwari ko yubakwa kandi ni byiza mbwo ubwi ugasanga nkijya mu mafaranga leta yakoresha ntirimwo haba haragahazi tutegeza kuja mu bintu by'amategeko byubaka by'amategeko ngene bitegeza kugenda ugasanga contrôle budgétaire ni ikintu gikomeye ariko kumburengira bafatiye ukarero ko nibindi bibuga byari byarobatswe bitagiye urumva utegeza kujamo yewe gaye aho rero niho rero tunagwaye baraje kutwevaliwa ati aho hantu mutakosoye none amafaranga bavuye he akontorwa nande ino nakontorwa nande ni ya mategeko ndakubwira rero irya tegeko ribajyanditse nivyo no mu byo basuzumye ko ubundara ibyo bintu mu bihagarike vyihute none nibice mu nzira bitegereza gucamo ikindi ni nkuzeye muri nariko ariko kubaka si bibi none sinavuze ko ari vyiza igihaze nico none wambye kuvuga igihaze ingoro y'umukuru w'igihugu yarubatswe none ivyo ni nabwo zibihaze wambye zubatswe nane nakwe ko ari vyiza umbajije ibihaze nivyo rero ko yubakwa rero icihaje hari naho kuba kuya amagorofa 8 ukabona y'amagorofa 4 erega we ntuzurabe urashobora kuba kujya stade intwaro ugashima
yinjiramwo abantu ibihumbi 15 ugasanga ari kubakwa ari nk'iy'abantu 30 wowe uzobimenya gute mugiyo biza guca muri bije neza n'abantu bakontorora ugasanga hari kubakwa n'isumbi rya cyo gituma ari abantu babizi barabizi nuko bimeze ego tubanagira kandi kugira ngo tuje kuri ego ndabandanije iyo control budgetaire niko navuga rero nukuri badahaye ikibanza ibintu bitazakuru de compte mu gukurikira amafaranga leta ikoresha agahaze muri ico uvuga kari ko imbere yo kuza kuvuga kucokogwa uya gahaze nuko cour de compte zidafise uburyo bukwiye amafaranga leta nta kontorwa ingena akoreshwa kandi ico kintu kitafatiwe imigambi ni kibazo n'amafaranga leta nta kontorwa neza ingene akoreshwa n'ubu vyara idonko vyaragaragaye kubijanye no kurwanya igiturire naco rero kurwanya igiturire ego kurwanya igiturire byaravuze ngo manje kurwanya igiturire hari ibintu je mvuga mbona bihaze aravyifuza mbwa hari ibintu bihaze muri methodology ubwa mbere kwigisha abantu ibintu by'igiturire n'ibyaha bijanye navyo hacanga haze muri yowe gaye urumva nkibi vya blanchiment ivyo kweza amahera abantu ntibazi ni ko ari n'ibyaha bikora batanabizi hari ibintu byo gutunga umurengera uterekaniwe bikuye n'ibyaha ntibigishwa ibi byose bigize iminsi ngo tesorisation n'ibiki abantu babikamahera mu mazu nta kwigisha kwigeze kuba abantu bigishwe bari bayafise mu mazu benshi kandi nta kosa babona ko bafise nta cabibabuza nta reglementation yari ihari je mbitse miliyoni 40 mu nzu 30 ntafise konte muri banke ikosa n'amafise niri nta na rimwe bumva nivyo sinigishijwe nta mategeko abinyereka nta na kimwe urumva no muco je ngumije kandi ndabigumije uko bita concussion gutoza amahera mu bantu nguri kuragira ingambi y'iterambere umugabo ari urikura yitoreza cyose n'ibintu bibujijwe itegeko ngaha ndenda rifise rigwanya ibiturira mbere iri urisomye vyanditse ukara ibintu ko birakorwa mu gihugu urimbira n'iri tegeko bararitabaguye cyane kuko nibintu iyo tesorisation mva ariko baravuga ngaha hari harabaye stratégie nationale d'inclusion financière singi 2015 ndayizi ngene abantu bari kwigishwa kugira ibi by'amate ibyo kwikamahera mu mazu byose bihere nibiki ibi byose mugabo urabona ugatusanga rero abantu bigisha ikigira kabiri cadre legal no kuvuga inzego zigwanya ibiturire urabona zara inguvu zarasubiye inyuma urabijya za lite contre kuri zarasubiye inyuma barahatswe no kuzifuta mbere umuntu aragaruka ati nta gihugu kibura ama instruction spéciale mu vya corruption nta gihugu na kimwe gashobora kuba kiyafise ikindi naco ni cadre ni bijanye n'amategeko kurwanya igiturire umva kujya twashatse ko anonosogwa haracariho igihaza na action de prévention rero zibiri ahantu hose ziba kugira igiturire kigwanya ni zibiri hari ikintu bita déclaration de kwerekana amatungo abantu binjiye mu mabanga niyo bayavuyemo ico roje aho rose numva n'ingene naho birirwa baragira moralisation y'abakadre kitarava mu nzira kuko nabajya bayabika nuko ibi bitariko biraba abo bose baza kwavuga tuti deklaranye nutangure bagukurikirane ibintu byabyirirwa biraba urumva iyo déclaration de bien ni kintu kitaraba kandi prévention ni kindi naco ni conflit d'intérêt barayigishwa abakozi bo muri leta kumenya ibyo utavanga n'ibindi ibi byo gushika ati je ndibura amatara amasoko iyo mu ntara nije mbu wa mbere ibintu byo kutamya ati mvanga ibicange sindabivanga ibyo biragoye nino birako barasaba biratuma usanga abantu benshi bitiranya ibyo bariko barakora byabo nivyo muri leta ugasanga nta camira ubutungane rero ubwo butungane naho uriko bagira abacafise iditi zitatu dikeneye ukosorwa ubwa mbere ntiburemerwa neza ko ari pouvoir kujya kunzi bivuga muri pratique kujya abantu bose barakengera ubutungane umupolisi umuntu wese mura matara abona ko jije umengara musumupo donc ntibarumva neza bujya butegetsi bw'ubutungane ico rero bogikorerako cubanza kikaye ubutungane burahari ariko mukuru w'igihugu n'umucamanza mukuru n'umucamanza mukuru mugabo si ubucamanza mukuru byo avuga ko ubutungane bwigenga umukuru w'igihugu n'umucamanza mukuru mukuraba inzego ingene zigira kandi umukuru w'igihugu agirira ikigongwe
abo butungane bwaheje gukondana umukuru w'igihugu si umucamanza kwa ngo uyu muntu nimumukurikirane canke mu mureke hanyuma mu butungane ni ngene gestion des magistrats carrière des magistrats ni ikindi kibishe buryo urwego rwose mu kurutunganya udashiramo transparence ingene abantu baduga ingene bagira gute hajya hose niho bihera kuko abaduga batabimerita barakoreshwa bajya magistrat rero barafise ukuntu batunganyirwa tusanga hari umuntu abasabira igituyu kugira uwo mu magistrat azaramwumvira akagira gute ico kintu rero a gestion des magistrats turakizwe kugira ko enquête tukabaza magistrat benshi avuga tuti urumva ni nyimba nico kiri mu bituma bidogera cy'ubutungane ko batiza ngo ndagonde bose cyane numva ko ushobora kuruca uravye wagusabiye canke igize numva ingene ako kamere kabi kugira bagaharamfuruse igikurikira ni ntuze mu butungane ni inspection de la justice rwanda ndakomeye igenzurwa burya bajya ba magistrat nabo nyene naho babahaye ndavuga naho bahubwigenge ateza kwa inspection komeye kuko uri mu magistrat ugaca urubanza nabi guhera hasi nyene abantu babiraba mu vy'ubuhinga bakaguhana bimwe vy'akarorero kuko handi ho bageze mwe bita jijinike ibyo by'aba magistrat bagenda bakabatatu baguma binyegeza ahandi bagira jijinike no kuvuga umujije ni wacu rubanza akagwemanga kabotinje naruciye ni apotre bayahagaruciye ni warucirwa ngo ndagondi ni mushire muri inspection bara ni waciye urubanza utaravye ibi buri umucamanza wa ingingo bagaca bafata ikindi naco ni muri fonctionnement institutionnel mu kirundi ingene inzego zikora ingene zikora batagavye urabona neza yuko hari asanga abashikiranganje batamenyeho bagarukiriza mu gufata ingingo ukamengo binjire mu bundi bushikiranganje ukamenga ingingo barafasha ingingo batari gufata yamenye ko zimwe zirekwe n'amategeko izindi batari hari ukumva ngo umuntu ngo arabuje abantu gutembera umuntu ngo aragize sinzi uko murabibona ico kintu kandi kiko kirakwega ingorane kuko haro n'umuntu baza gukosora kwiyo ngingo yo reka kuyifata mugabo byaramaze kurengana urumva ico kintu rero ni ingene inzego zikorana barakwiye gusubira kucicarira kuko ni kibazo ariko mugiye ko mutakaro aho vyabaye kabaye nk'agahazi mutakaro aho vyabaye kabaye nk'agahazi jewe ndashobora kuba nawe ashaka kabaye nk'akahazi nk'ijya ngingo yabajya ijya ngingo yo kubuza abantu ko yo kubuza ngo amapikipiki ni ntuze ijya ngingo ingene yanditse ifatirwa mu bushikiranganje gutwara abantu n'ibintu kandi abantu bafise ingendeshwa zabo nibaraba izo biguriye none yafatiwe mu bucanje bw'intwaro hagati mu gihugu kandi ariko baravugana nubwo bushikiranganje bwose bari uko bivuga bose bavugana ubivuga n'ujya mu bushikiranganje gutwara abantu n'ibintu kandi ziyangendeshwa nazo nyene iziyangendeshwa bavuga izo zikoresha kudandaza izo zikoresha ubudandaje umva amashatse kuvuga yuko ingingo zofata nubwo ari inzibu ukabona yuko ipitete irengeje canke hariho ikiragira n'ibindi usanga ego akaro kamwe magatanze kumbere mubona ko kahaze hari nabandi babona ko ako kahaze yashobora kuba ari cyagenze neza irumva rero ikindi naco nibijanye na cohesion nationale umubano mwiza mu bantu cohesion nationale ikintu gikomeye cyane gikomeye bihera hehe ni ibintu bya severe bamwe ntibavyemere bagira gute ugasanga mengo bigira bise bicanishe mwamoko usanga 72 barayicaye ko iyindi ntibarayiza ko bagasimba bakagira gute haravuga ati twe muradukuyemwo haragize gute ivyo ni ibintu je ndabikurikira tugira nke turumva ukabona neza yuko hari abantu bavuga bati ivyo ari byo byose haragahaze mu gihe ho ariko barashaka kungiza abasubiranye ngo turazi bavana abahutu n'abatutsi urumva rero ico kibazo kirakwiwe kurabwa neza kugira murazi igiswasa nduze bundi ngene yagize polemique abantu bagahari bakagira gute none tugira dusubira inyuma canke twari kuja imbere ico ni kuzokiraba ikindi ni ibi vya espace politique dore n'imigambi ubona imigambwe mu Burundi hoho je ndiko nabona mengo bataravye neza kugisa ni yagiye kuko imigambwe urumva imigambi musanzwe irafise uruhara mu gihugu kurikirana ivy'igihugu guterera kugira mugaye imigambwe nyinshi womengo ni imigambwe sinzi ko ari ko rajya amajwi bayararose makeyi canke iki yigumiraho ukamengo nukuronderanya nati je ni banyihera ikibanza biheze bizwa biheze
urumva muri ico gihe kiba ari kibazo uwo mugambwe utigeze uronka na 0 imaze nk'imyaka 5 uronka 0 purusa wowe n'umugambwe wahiga je ndakora ko ari myinshi ngaho uvuga ngo ni imigambwe hari imigambwe yo kwizira bimwe yo kuja gutero yo kuduza urwamo ni kurwamo ariko ndabivuga mugabo ikiriho kirakiye hotel inkono nukukuntu habona ati hatamwe kuba intuze kutumvikana hagati y'umugambi uri ku butegetsi n'uwundi w'abatavuga rumwe no ku butegetsi wari ukomeye muvuze cyo ngo umugambi wa SNL na FCNDD urumva urabona ko hari kibazo ubu barawuhagaritse ngo vy'agateganyo nabo barabona ko avuga tuti turarenganijwe niki ico rero muri hagati mu gihugu yavuze ati hariho kutumvikana hagati y'abanywanyi babo twagombye gukinga ntihagire ikihava oya ivyo urumva ni vyo mushikiranganje nabo hagati mu gihugu mbwa abandi barakubwira ati natwe turarenganije kuko ati imigambwe iyo hari kitagenda mu migambwe gitorerwa indari mu mugambwe mugabo ntibaze hagarika umugambwe utaragira ibibazo mu Burundi hagati yabo n'uyu Sende David burya nta kibazo kirike hagati y'abanywanyi babo bari baci bawufuta murakoze ibijanye rero namhereje ko ni byakumenyesha amakuru ubwa mbere hari ikicambere cyuko abavugizi babashikiranganje baza baraza gutanga ibiganiro kwamenyesha amakuru bijya sivyo bashikiranganje no bajera ni watwara ubushikiranganje ni wazi politique naja muri conseil des ministres baze baraza gukomunika kigira kabiri kuza mu biganiro cyane kuja gusigura keje usanga batabiza abantu n'abanyemesha bakuru baridoze ati batumiye kuza gusigura ibintu baratugora abantu bo muri leta ica gatatu ni ibintu byo kuntu leta ikomunika nk'ibintu bariko barakora ibi ugiye ukaraba nk'amasite ubu nivyo bintu bigezweho bwa none mugabo je ndabingwa ndabira hari nk'ama ministeri usanga site yabo rero bakubona ko ikintu aracenga imyaka 3 4 ora barafise ibintu bategeza gupibliya barafise ibintu bategeza gushirako kubona ugenda ku ministeri ukabura n'ikintu na kimwe done access information cyo nikibazo ndahabona bakumukuru w'igihugu ahubwo niwe akomunika ahubwo cyane yararengeye n'abashikiranganje byose nawe bavugira imenga niwe reka yavugira ibaze baraza rero harimo agahati inde muri ivyo ari wavuga n'umushiranganje nafise ico yajejwe yamujejwe reka ni kwa kuninyo nafise ico yajejwe kurahembwa abarundi baraguhemba nibaguhemye muje kwicara ngo nume ngo umukuru w'igihugu akwire hose ari wakara kuvugira none wowe waje gukora iki murakoze cyane Faustin Kumana rero ngira ibintu turabiyaga ko Apotre Isidore Mbayahaga avuze byinshi byagahaze Faustin Kumana mwebwe namwe ico yoba yibagiye mubona cahaze kirahari yavuze byinshi mwebwe mubona hari ico yoba yibagiye akahaze turavye ubwa mbere hoho ishaka yazanye yo gukorera igihugu ninge nagomba kugihindura mu mice itandukanye y'igihugu iyo hataja kubamwa agahaze nyene abageze kure muri imyaka 3 kuko ibi byose imyidogo numvise mugenza Faustin ariko aravuga ifise cyatumye ibaho mugabe cyatumye bibaho jewe sinovuga ko ari iye byinshi ariko aravuga nubwo ari ivyo kuko twogomba kuvuga yuko akagahaze ntitwogatumbereza ku nyene cyubara mukuru w'igihugu ahubwo agahaze kabonetse kuri twebwe siwe kuko ubwa mbere wewe turemezanya twese yuko afise vision canke imbona kazoza yo guteza imbere igihugu mu mpande zose muvuze kuri twebwe n'uvuga na Faustin byavuze nawe nyene byaramuvuyeko nawe narimo kuko hariho ivyo yavuze usanga bivugiye ngaha mugabo atigeze agira ati ibi byo mufasha gushira kuri imigambi kuko hariho abantu mu bisanzwe usanga bama barindiriye gusa ikintu bonegura umuntu ico bamushima kikaba ku ruhande nk'ubu diyo mede nakubwira uwo kujana muri douche ubunyene twicaha nyene muri douche tuhaguha n'isabune ukiyoga ngo mukayimarirako hama gacugaruka kugira tukurondere kubuhoma twokubura ko bukeye bwoboneka none uba wiyotse kandi wowe wozo umubiri wose rero urumva reko navuga akahaze ubwa mbere ni nuko imigambi myiza azaniye abarundi hariho agace k'abarundi bamwe katayishimye kagombye gukora ibishoboka byose kugira akayigwanye muri aka kaguri rero tubonamwo bande ubwa mbere tubona nk'abasuma kuko yavuze ati igihugu cyacu kiratunze kandi abene gihugu bose bagomba kugira ubutunzi bw'igihugu bukabashikako mugabo hariho bamwe bavuga batoya igihugu cyitwa igihugu ari uko kigarukiye iwanje gusa sivyo ivyo yaje agomba kuvuga ati ntibikunda iyo umugomba kugisangira n'abantu urabona yuko abo bantu
bateye imigere bakagomba kuvuga bati ntibishoboka ahubwo ariko atwara nabi akwiye kutuvako abo twarababonye kandi namwe murabizi mu kindi cyaka tubonamwo abanebwe barabari mu nzego canke barabari nyuma y'inzego baravanze kuko uri mu nzego harya bavuga ngo imbeba yo hanze yinjizwa niyo mu nzu nukuvuga nabari mu nzego n'abakorana nabo birashoboka kuko hari ibyo badashobora gukora kubera inzego bakora mugabe gaca bifashwa n'abandi rero muri ivyo turabona yuko ako nagahaze kuko ni nka kwa kundi muri Bibiliya bavuga ati ubiba uburo yarabubivye mugabo mwijoro umuntu araza bibamwe urwamfu hanyuma rero bukeye mu gitondo abaza umubivye bati ibi ni biki mu rwamfu rwabigwa n'umubivyi aravuga ati uwo n'umuntu mubi yazanye urwamfu arubiba mu buro ati muga ntacyo reka bikure bikurane tuzobigosora cya kabiri ni ukuzana ishaka ryinshi ry'ibikorwa ugasanga hariho umuco w'abarundi w'abanebwe bamenyereye kurya batarushe abo cyo bavuga uti umuzorya mubanje gukorora kuya bavuga ati uyu muntu si neza rero kwijukira abantu kwigisha kuko fose abivuze hano banebwe bari mu mpande zose no mashira modali bisha bya politike barimwo kwa Faustin urakoze muga Faustin arakora Faustin warashaka je ibintu ashikira ndabikurikira cyane kenshi birimwo ubwenge mugabo twebwe Yohana niwe yabwiye abantu ati twebwe ivyo twiboneye nivyo twumvise nivyo tubabwira ko twebwe tuvuze terambere n'ibiko birakorwa twumviriza bene igihugu bene wacu ingene bagaya canke bashimikira uno munsi urabona yuko abatari ku kivuno munsi muri vya binebwe ko yazanyigisho nyene cyubahira agenda arabaha uno munsi bose bareko barabona bati usigaye inyuma zosonza yego muravuze abanebwe bari mu mashama adaharanye ibisha bya politike kumbe no mu mashengero yanyu abanebwe bariyo akandi kahaze ikindi covuga ko twari kihaze kitatumye ashika wana ashaka aho yifuza kuko iyo abigeza kuko yifuza ntagire inzitizi zimutangirira mu nzira abageze kure nko twabivuze ikindi twavuga nuko hariho amakontra yasanzwe amasezerano yasanzeho ari hagati y'igihugu n'abandi bantu mu vyerekeye ubutunzi bw'igihugu aho twovuga nko ubutare n'ibindi aho twasanze no munsi tuko turamenya yuko hariho amatoni n'amatoni y'ubutare usanga bwaragiye hanze mugabo atarufaranga na rumwe winjiye mu gihugu donc iyo kontra nayo ni intambamyi nagahaze nico gituma yavuze ati ntibishoboka aya makontra nahinduka iyo tugira amahirwe n'amashinga amateka yarayitoresha akorona kahaze kagombye kumufatisha ifire gatoya ikindi cya kabiri cya kane Faustin yavuze niki cerekeye ku exporta gushora ibintu hanze ntibishoboka yuko woshora ibintu hanze kandi n'umwimbo mu gihugu udakwiye nico gituma rero uravye yabanje kwijukira yuko guhimiriza abarundi bakore wose w'abarundi avuze umunwa cyane cyane n'abarundi babanze baronka ibyo bafungura bamaze guhaga umwimbo bakabona yuko umwaka uzohera badashonje bimwe birenze ko bace babijyana hanze ya mafaranga rero acaza agaruka kuri imigambi y'iterambere ariko aho ntarahashika aho ni rero muri ico gihe urabona ko aracyari mwihimiriza yuko abantu kandi urabona yuko no munsi tugezeko mu vy'ukuri umwimbo uri kuraduka nizi ngingo zifatwa zo kuvuga ziti ibintu by'imigwazo byo kuvuga ngo umuntu agiye kuca yoragura ibiharage n'ingo bakabire biceze abadana zabaca bishora hanze bafashe biri muri vya byo kuvuga ati umunwa wose uronka ico ufungura kuko abantu bashaka guhendwa akabishora mugabo azi neza yuko ejo azoca bisonza ariko Faustin kumana yavuze ati hari ibiciro bimwe bimwe biboneka ko bidandazwa bimwe biribwa bikizimbye kumburengera biva kuri babanebwe mwavuze ni nk'ivyo hanyuma ikindi ca budget programme yakivuze sino higaruka ko ngira mwarabibonye yuko nyene cyo bari mukuru w'igihugu nta nari murabona ari yashaka fise yo kwamara karahamagara abajejwe ubuzima bw'igihugu mu mpande zitandukanye nico cyo kubumvisha yuko abarundi bari baramenyere yuko atamigambe bakora avuga ati je nzokora umugambi mbonye amafaranga mugabo mukuru avuga ateka banza ukora umugambi uwicarane hama ni waronka amafaranga ntuco uvuga ngo amafaranga n'abandi ndenje gukora imigambi yego urumva ico nico bagomba kwiga kandi mu bisanzwe uravye imyaka leta canke administration y'igihugu yari imaze ikorera muri bya kera urabona ko guhinduka ari ibintu ampaka abanze afata akanyundo nico gituma avuga ati murahumba muravyemera hanyuma ikindi yavuze ca corruption cyaje giturire
mwarumvise igihe aheruka kugirisha inama abantu banomwe n'umukono wiwe avuga ati ndabizi neza yuko ikintu cyitwa digitalisation mwese muzokirwanya kubera urumva kuvuga gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo amafaranga yo gutunga igihugu bwose buze buraboneka aho buciye naho bugeze kugira umuntu wese avyirabire rero muri ico gihe bavuga bati none wabasumana ariko ndavuga babandi bacisha ku ruhande bamwe usanga Foster yavuga usanga baja kubika amafaranga mu mazu yabo bazosura kuyacisha he kandi abantu bari gusa ariko baraba ingene ubutunzi babahaye bajejwe buriko burakora hanyuma ikindi twovuga ni iki kintu usanga hari abantu batwaye amafaranga ugasanga amafaranga abitse mu mazu ntaca ari karakora mu migambi y'igihugu umuntu akicarana imiliyaridi 5 canke 8 canke 3 akaraba urunoga yimbiramwo ayo mafaranga yateza kuba ari karasikira mu bene gihugu ari karakora imigambi muri ico gihe rero urumva yuko ako karahaze mugabo urabona ko no musi turagira iganiro ico kibazo cari kivuye mu nzira kubera ko haje amafaranga mashasha urabona ko ari ishaka jyanye n'icubahiro n'ubundi iyo atava hasi kandi aho no ntemeranije neza na Foster kuri ico yavuze ati mu bisanzwe ivyo byari kubanza kwigishwa abantu bakabimibwirwa burya nta muntu akora icaha atazi ko ari icaha nta muntu akosha umutima utamubwiye ko akosheje hanyuma ikindi aho twona mushimira ntiyavyutse igitondo kimwe avuga ati basake mu mazu muyazana haheze umwaka urenga ababwira ati ndababwiye mwabantu ayo mafaranga yajane mu mabanki sivyo mugabo ntibigaze bamwe bayajana kubera hahandi he hari umuntu uvuga uti aya mafaranga arashaka gusigurira yakuye n'uwundi muntu bavuga ati une Diomede turamuzi umushahara hembwa muri RTNB turawuzi nivyo yo bakora bindi turabibona yo dusigurira gute ingena afise imiliyaridi 10 kuri konti bica bikugora bicaje muri kagatima rero kugira gute ukanyegeza me umenye kutanyegeje ivyawe unyegeje amafaranga y'igihugu igihugu naco kigarukira iwawe gusa ni igihugu cabene b'igihugu bose ico rero nagahaze urabona ko akiri karatosora nubwo bavuga ngo utosora ifuku yameza kasi mu jisho mugura urabona ko ahagejeje ari karakora nimwe mwagwati akahaze kavuye kuri twebwe nyene ni twebwe siwe hanyuma ikindi yavuze ni cerekeye ubutungane no kuri kuya tuvuga tuti byo twumvise byo twabonye ikintu cerekeye ubutungane yego Foster yavuze ati ni séparation des pouvoirs aravuga ati ubutungane no munsi si pouvoir kujya kwa executive canke legislative umenga buracari mu kwaha kw'ivyo bindi bisata bibiri mugabo kumwene gihugu ingorane afise suko justice atari pouvoir ingorane afise nuko yarenganijwe n'umuntu yitwa umucamanza uravyumva akamurenganya kandi amategeko yazi akamurenganya yari yecagiturire mugabo ndagana kugire yuko urabona ko akahaze siki akahaze kagatima kukugomba kurenganya abantu bice mu biturire twagomba kumushimira kubera usata cy'ubutungane aho bigeze no munsi n'urenganya umuburanyi uno munsi amurenganya afise amakenga ko bizomushikira avuga ati hamwe byo mushikira kandi ico mushimira nyene cyubahiro mukuru w'igihugu nuko ubwa mbere hoho yazanye icizere mu bantu uno munsi n'urenganijwe aravuga ati ntaco nandenganye mugabo umunsi byashikiriye se barundi azondengana umunsi byashikiriye umukuru w'igihugu ndabizi ko azondengana nico gituma mubona yuko havuye ashiraho urwego wa Conseil supérieur de la magistrature bimwe yavuga ati manza uca urubanza n'ubunyamabanga ntayegayezwa buzabujeje kwakira izo manza arabizi yuko hari amadose canke imanza mu masentare zitaciwe neza rero nico gituma aciye avuga ati zinzanire nanje njemwe acashiraho urujya rwego kugira baze barakosora bimwe bavanga ni souveraineté de juge kuko ntaje kukurenganya yavuga ati je ndaruciye uko nagumva kandi akafise ingingo yishimikije mugabo no munsi hari abantu benshi bariko baratunganizwa biciye muri urujya rwego wa Conseil supérieur de la magistrature kuko no munsi murabizi barahevye abarundi bavuga ati ukuri kumukeye ntiguca urubanza akarenganya yumva kamyeho mugabo no munsi aravuga ati pakesti ubu rero kubera yabonye yuko bidahagije gose yavuze ati jewe rero hako mubandanya murenganya abarundi je mbona abantu bakareka kuja kurima kubera kuburana canke bakaja gushora ibivi bokuyemwe wa mwimbu bakaja gushora bya bitunga ngo baje guhiga iturira umuntu ngira manuke twicane kuri sentare urumva yuko ijya rishaka kamene iyo aza afise ujya mutima wo guca urubanza neza wo gutunganiza abantu agaca asanga n'abamufasha kubikora nabo bavyumva gutyo ako gahaza ntikari kubamo nico gituma kugira ntihagahaze ntitukaronderere muri we tukaronderere muri twebwe ikindi rero jewe sinovuga byinshi twovuga
niki yavuze ati imigambwe uno munsi isa nuko twinjiye mu mugambwe umwe je nta kibazo ndayibonamo eka kuko imigambwe ubwo yoba 40 cyangwa 50 igihambaye ku mwene gihugu ni politike nziza nuko umwene gihugu aba mu mahoro akaba umutekano akarya akaryama akidegemvya akaronka bwa butungane twebwe biyumvikaniye bakavuga bati abatwara twe tubona umenga murahuje ivyiyumviro na twebwe ni mubandanye tuze turabafasha twico si kibazo cyacu ariko yavuze ngira kumbure Jean Claude Karonde nza baraza kugira icyo kivuze ko kubera ko yavuze ko hariho umugambo umwe mu migambi yazimbere mu migambi itavuga rumwe yaje imbere mu matora ati muri kino gihe wahagaritswe mushikanje w'intwara hagati avuga ati ni kubera ko hariho kutumvikana hagati yabo nawe yaciye avuga ati bari kubareka bonyene akarabo bitunganiriza ivyabo umushikanje w'intwara hagati atabyinjiyemo oya ntibyoshoboka kubera ubushikanje w'intwara hagati mu gihugu nibwo bukurikiranira hafi imigambwe n'ingene yitunganije n'ibikorwa bakora none ubushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu n'umutekano yobona abantu bashamiranye bagira bakubitane ku myiriri agaca avuga ati ivyo nivyanyu je nta ngorane kumwe barabiga no madini atandukanye naho nuraze ko baca babahamagara hari nayo bugara abandi bakabapfunga mu gihe batari bakora bacisha mukuri rero ivyo ntivyoshoboka ngo ugenda kuvuga uti genda ndi mu mugambwe uhora ukunda kuza imbere none je ngira ivyo nshatse nibandeke ndavyitunganiriza utegeza kuba uri munsi y'amategeko nk'iyindi migambi rero muri ico nibaza yuko titwoja ko kivuga ko birebire kubwanyu nta kahaze mu kubona haze tubona leta irahare kugira itunganye irabira bene gihugu ejo ntihaba akajagare ejo gavutse mu mugambwe kanaka leta yasinziriye none wa mutekano na ryaterambere byoca bibandanya gute kandi hari abantu bagiye gukwigana amashati nawe ndavuga ati twese tuvyukire ku kivi rero nibaza yuko agahaze titukagarukane ngo tugashire muri nyene cyubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye agahaze ahubwo kari muri twebwe hanyuma tumufashe iryo shaka afise niyo ntumbera afise tumufashe kubishikako murakoze cyane Isidore Bayahaga mwari mwavuze ko mu byo yavuze Faustin byinshi ariko biri ubu niho mugize muti iki migambwe nta gahaze ndayibonamo nkuko we yari yavuze ko hari hagahaze mugize muti nta gahaze yacanyemwe atari urya gusa n'iyindi hori canamwe mugabo leta ntishirera amaboko eka murakoze cyane Jean Claude Karegwa ndenzako mwebwe ntitubabaza akahaze kuko akahaze mwegera umukuru w'igihugu nimwe ahubwo mwari kumufasha mukabibona mbega ibi baheje gushikiriza badondaguye ibintu byinshi mwebwe uko babivuze niko mubibona koko ibi badondaguye ko byahaze mubona byarahaze byo bavyavuye kuki urakoze sinja kuvuga umwanya munini nka kurya bavuze ko jewe byinshi mba ndabizi abantu nyine icubahiro umukuru w'igihugu yashengeye Petero Nkurunziza avuze ati abantu banje bishwe no kutamenya kenshi kubera kutamenya hari ivyo tuvuga hari ivyo twiyumvira kubera tutaba tuzi ibiriko ivyakozwe ivyavuzwe n'ibiriko biraba nk'umuntu rero azi iyo aho nyine icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahereye naha tugejeje inyuma y'imyaka 3 n'iforo n'intumbero n'imigambi n'imigabo itujana mu myaka 4 yimirije ahazorangiriza ikiringo ciwe ca mbere twamutoreye urashobora kuvuga uti ego meniko hari hagahaze naho gahaze mbega niya Mariyo myaka indwo nta kazoba gahaze mbega aho yo tware imyaka 100 nta kazoba gahaze mbega leta zumwe za Amerika yaruwe wigitera imbere no munsi nta gahaze muti nta vy'amavyera de ingorane y'abantu cyane muri ibihugu byo muri Afrika amaze kubona no gushaka vyose kibina ciza yo mu bita mu gifaransa vouloir tout et tout de suite dushaka ibintu byose bikorwa kibina ciza birare bikozwe iki kidashobotse nta cakozwe turashobora kuvuga yuko amata
twoyasesa kubera gatosi gato yikarimo kandi twogakuramo agasigara aramata turashobora kuvuga ko umuntu yananiwe ibintu yavyononye kandi afite amanota 90 kwijana mbega umuntu afite 90 kwijana ntiyunguruzwa ufise 55 56 kwijana ntiyunguruzwa isi yaba mu mvugo yo kuvuga kaze tuvuga tuti aha tumuhaye aya naya kwijana aya tumuhaye kuri muri gisata afise aya kwijana ariko kenshi rero iyo turiko turaca urubanza tuzohore twishira mu kibanza cyo ducira urubanza ariko abarundi no bayamaze bati karahara mu ruganda ntibacura kumbure wo mugani waciwe babona yuko ukenewe yaba ego karahara mu ruganda ntibacura mugabo uru ruganda rw'umukuru w'igihugu gukubaka igihugu cy'u Burundi yisunze imigambi n'imigabo umugambwe we washize imbere n'ivyo wenyene yashikirije abarundi bakabibgomwa bakabimutorera muri urwo ruganda ico mubuza kubandanya kwisema agezeko ico twibagiza abarundi intambwe amaze kubateza nikiye Jesse niko ndahari ko atagahaze kahari haba muri politike haba mu butunzi haba mu mibano agahaze nikabuze sivyo kandi nta upfa bimaze azorinda agenda kuko iki gihugu si nitongo ry'abavyeyi rega uragenda ukazorisigira abandi azogenda hari hagahaze Yezu yari umuntu akomeye gusumbya nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye Yezu yaramusumba cyane yarakoze arigisha mu bugaragwa yirirwa atariye araja mu myonga hirya no hino mugabo nyene aririmbura arabwira ati dawe ibintu wantumye naragerageje atabo wampaye narabazigamye mu izina ryawe nta watakaye kiretse wari yagenewe gutakara hajya avuga ubwo mugabo bari benshi rimwe yatubwira vy'umubivyi imbuto zimwe zaguye mu mabuye izindi mu vyatsi izindi kwisi nziza izindi hirya no hino zimwe bakabagara zigatoha izindi bikanka ivyanka vyanka imvura igwa ibigora bigora umugabo ariko umuntu umuravye ingene bimugoye ariko arakora naho uhera ugashima reka rero ndakwereke yego tugarutse mwe bavuze hari byo mubona ko babashikuje canke mubona ko babarengeje canke mubona ko hari bitari byo mbanze shime ko babivuze ukuri yabivuze mugenzanje Apotre Mbayahaga ati Faustin ndamukurikirana aravuga ibintu vyiza ibi bintu turabikeneye uno munsi ni haje ubona mukuru w'igihugu abahamagira muri forum national de development mu nama kaminuza yahariwe ivyo kuvuga ubutunzi bw'igihugu ati ngo muvuge ngo muhanure nawe nyine baramuhamagara abonye ubunye mukuru w'igihugu abarundi bose cyane izo ncabwenge abafata nk'abaje inama arabakeneye ubwo hariho mu gihugu hari ubutunzi abantu n'ubutunzi ibintu zijya hose zimene yavuze iyo ufise ubutunzi abantu nibo bagushika no ku butunzi ibintu nibo batunganya n'ubwo butunzi ibintu umutahe wa mbere iyo umuntu kuratunganya ibikorwa umutahe wa mbere n'abantu capitale humain ivyo bindi vyose vy'ubutare vy'amamashine vy'amafaranga biza bikurikira abo bantu ubwo butunzi abantu rero uko abafise afise byinshi ico dushaka nuko abo ba Faustin bashobora bivugira babonye kamera na micro gusa bazoja barafata inkaratasi Jeno bibasaba ko kundwi baze bandikira umukuru w'igihugu amakete ati yini cyubahiro muri gisata twego mwihwezo twagize n'ubu muragerageze Masimaka babakonsi babisanzaza babimushikiriza oya ntaco wewe namavuga je umuhanuzi cyangwa muje nabo ndamugeranya n'umuboyi bajya bateka muhira umuntu ateka uramuha amafaranga kugira ngo ateke iyo atetse ku mugoroba ntuje ntaje bwa ngo bukeye sinteka ngo yaraye atariye jewe na nshobora kuba ndetse kujya kubera ngwaye nshobora kuba ndetse kujya kubera nari ahandi nshobora kuba ndetse kujya kubera nabigaye nshobora kuba ndetse kujya kubera natashe nevye muri ico gihe rero umuboyi we wakubitirwa guteka bukeye arateka akagerageza kuguma ateka neza ntihazobura umunsi nzoza ntariye ngafungura nazo umunsi nzoza ntagwaye ngafungura canke nzoza ndabishima nkabifungura iyo rero utanze rega rige ushobora kubitanga nawe wenyene wibaza ko ijambo ry'Imana ugasanga ivyo watanze si vyiza canke bije turabitanga ushobora kubitanga bakaraba gasana hakirimwo ati ibindi bisanzwe biri munsi ivyo twari dufise wowe bandanya ntiwihebure yaruvuze ngo warumpanuye ngo nze ndandika ndabwiye ko nandika ndandika kandi sinduwa nembe nanditse kuva kera kandi nzoguma nandika kandi nzobandanya ariko yanavuze ati cyambere se kuja kubivugira hano mu kiganiro canke kuva ko mwadutumiye nivyo kandi nivyo wandika
canke ivyo ubu uvuga harageze aho tubwira uje n'abarundi urazirikana uti mbega ibi mvuga ntaho vyoba birimwo agahaze navyone kuko hajya kuko ikindi gihe ndakunda kuvuga ko tuvugana ukuri hariho umuhinga muri Amerika yavuze ati imbere uzosoma icegeranyo cakozwe n'abahinga urabanza ubaza abo bahinga wabatumye iki cegeranyo ubahemba uwariwe kuko abantu bagutuma igikorwa ukora mu gihe baguhemba nabo bagusaba ingene ubakorera igihe uzosoma inkuru yanditswe n'umenyesha makuru urabanza ubaza waguze ikaramu cyangwa waguze impapuro cyangwa imashini yandika iyo nkuru ujya umuntu aguha ikaramu aguha impapuro n'ijya mashini ukoresha inkuru ikaje nkoresha arashobora gusaba kwitunganya neza abo byakozwe n'abahinga ba leta aya madokima yose ufise n'aya leta ayo niyo ije nkoresha ivyo leta nyene mugabo urazi ko utari umukozi wa leta udahembwa na leta uya mwana umunyagihugu era umunyagihugu ujya muntu rero ujya muntu baguhemba akurikira ivya leta ati wowe hengamira jewe mfata ivya leta ariko ngatuma twumvirize Jean Claude Kayako avuga ati namwe hari gihe mukora mwisunze ivyo abadutubaza ariko igihambaye wofata nuko ivyo Faustin avuga hari mu kuri kandi uko kuri n'ukuri ivyo turafata ukuri ukuvuze wese abo muzungu abo mwirabura windi tukwita ukuri kwamara ukuri ca muziko igusha naho uzurarura kuzibira ameze nk'amazi genda uyatangira umunsi umaze kwiciriza aza kurondera inzira azocamwe hataciye ku ruhome azoca munsi y'uruhome cyangwa abemesha dudubiza ce hejuru y'uruhome ariko bamuvuze mu mwanya uheze muti no mu byo yavuze byose twako byose ntivyera nawe narabizi ko atari jambo ry'Imana arabizi nabizi ko no mwishuri ataronka yose kuri yose birashika nabone abajejwe kumwevariwa kuvyo yakoze ndazi ntibamuhijana kwijana baramubwira bataha bigenze gutya aha wakoze neza mbere tuzokongera aha naho tuzogabanya kuri ikinye arabizi niko bigenda imisi yose twese biradushikira ibigora bigora umugabo ariko mota nk'akarongo mu byo yavuze mubona ati kino kintu ndabona yuko yarengeje ngira ndabishikeko ego ntangure mvuge ikintu bose bavuze bwa mbere hoho guhindura icyamugoye agahaze no guhindura abantu baragoye cyane abantu kubera sibujya ku imashine ushobora kuraba umuntu ashobora gutwengera kandi ashavuye hari abantu nkwenga mbabaye basinya bigoye barahari abantu rero baragoye abantu turagoye Petero Nguzari yavuze ati tumeze nk'abantu barishano barigaburirwa n'abantu benshi barijya umwanya munini atagize no kuvura imiti ikoranye umurogoro teza kuba mwinshi kandi ukawutanga umwanya muremure aho tuje ku bakozi b'Imana ngo bagasenga abapfumu bakaragura bakiranga n'ibiho bakabandwa hirya no hino uburyo bwose bushoboka kugira ngo abarundi bahinduke burakenewe mugabo guhinduka sigikogwa cy'umusumwe ni igikorwa cyo guhozako azoduhindura ku rugero rungana gute mbere je kubwanje ndifuza yuko mu nyigisho zitangwa muri ajya amashuri yo kwimenyereza hanye bitaye kore maternelle ivyo byose byo kugwanya akaboko kugwanya igiturire agateka kazina muntu ubutungane kugira ngo buje mu bantu bwo kwigishwa abana bakiri batoya akabi vyese hakabi bisomwa bivuga kuri ivyo kugira ngo bije mu mara no mu maraso byinjire mu misoso n'isokoro y'abana bakiri bato igitigoro rwa ikiri gito umaze kugira imyaka ari imyaka ushikako ukaba utagishobora kugondwa abantu rero bamwe barabaye ntagondwa ariko turamushimira yarageze igihe ivyo tari bwabone abita ibihangange abahangara kabwi ati hariho umurongo ntarengwa aha kirazira ibitegezwa kurangira aho ni ivyo roko yabikoze n'ivyo byose bihaze aca hera aho nyene akagenda aradugise mu kuyindi turi kuri ca kibazo yavuze Faustin duga gibiciro mugahaze bwa mbere hoho mukuru giwe yaravyivugiye mu biganiro ukagushikiriza haba muri mu mvo n'ivano ya BBC yavuze ati ingwano twagwanya ingwano ikomeye n'abantu batugwanya baciye mu butunzi bw'igihugu nukuri abo bantu abansi b'igihugu nibatera amabombe gusa ntibahungabanya inzego z'igihugu gusa mugabo bashobora kugwanya mu butunzi ingwano twari tumazemo iminsi kandi umuntu aravuga ko irahera ingwano y'ubutunzi none nk'abantu bagiye bakagura umwimbo baca bagenda kuya banyegeza amahera mu mahembe no mu binogo uwo mwimbo bakawubika ko Faustin ari umuhinga mu by'ubutunzi abizi yuko ivya offre na demande ikintu kigugwa uko kiri isho yigira imwe rije kugwanirwa n'abantu 100 iryo umwambere avuga agenda guhaye igihumbi ati je igihumbi na hata kwabona ririmo ati igihumbi na hata ati je ndaguha miliyoni ko akeneye kugigeza kurara ari abantu bagiro bakanyegeza ivyo bintu bakanyegeza igitoro kirabura gica kizima banyegeza ivyo kurya icyo byose bakabigira nibigirangana kugira ngo baburizemwo
babuze batega imitego ariko rero iyo yose ni imwe mbaye hagavuze ati hari byavuye kuri twebwe nyene byavuye kuri twebwe ariko arayitegura ejo azorimba ati agacasha karanteze ndagaruka ndagatema ndagashirwa kaneze niko bigenda imisi yose hamara umuntu bamwe umuntu wikoreye tura tugabure niwe hagutura simba bimeneke abo mu Barundi barahari ikindi naco yavuze amafaranga mpuzamakungu ayabita amafaranga y'agaciro kuko umege iwacu ndafise agaciro aya mafaranga mpuzamakungu ari ikintu yavuze gikomeye ati dukeneye telefone dukeneye imodoka ikintu cambi gituma aya mafaranga akeha uno munsi nuko abarundi barahinduye uko babaho ivyankenerwa abarundi bahora bakenera kera sivyo bakeneye no munsi twambara impuzu zivuye hanze ducambara iziwacu zigwa ayo mafaranga dukoresha imiti ivuye hanze n'ikiri iwacu bikenera ayo mafaranga tugura imodoka n'ibikoresho bijana abarundi barahinduye ingene babaho n'ingene bafungura nta mundi yajya kavyare imbere ko twikukira abarundi barajya kavyare abarundi bagiye kunywa champagne abarundi basigaye burira amadege bagatembera hirya no hino ku isi niyo amafaranga mpuzamo abarundi basigaye baruka abana babo benshi ku bwinshi kwiga hanze babahaye amadolari none ko amadolari umva tuja tuyasohora tweho tuyinjiza biciye hehe nahoro yavuze ati kwikawa itagishoboye n'ubutare butokwira tugwize ibindi bintu turima vya makadamia wumva ivyo vyibizi n'amavoka dushore tuzane n'izo ngenzi muri vya biranza vyiratiro Faustin yavuga dutegerezwa kumenya tukabisubiramo byose n'urugamba kubaka igihugu n'urugamba kujya kwintango y'iteka yama ari gicuga itigera yuzura tuvuga ngo iteka ryarakwiye ntari nkeneye no kubaka igihugu ni chantier itigera yuzura ariko mugabaheza kubaka bamwubakiyeko kandi apfuye ariko arahumbira abayujuje yavuze n'ibindi no munsi ngaha mu Burundi ubona ko vyogorana kuronka nk'igitoro yavuze no munsi kiteye ikibazo kandi naco ndikiboneka ari uko ayo madovize ayo mafaranga b'amakungu yabonetse umukuru w'igihugu yaratubwiye mu higaniro aheruka kuvugirana nyene na nimvo nivana muri BBC atubwiye muri Tanzania ho tubika igitoro c'u Burundi uragisangaye mugabo uratuma abantu babaye ibisizi imwe bakagenda bakimariraho n'indwi zibiri bagaca umuti waherayo uramutumana niwe afise ya makamyo yiwe ahabwe ati kamyo yapfiriyeyo nagwariyeyo nagize ikibazo kugira ngo agutega imitego akubuze gukora ibitegerezo gukora ivyo byose ni ibintu bibi cyane hanyuma nayo mafaranga nyene ega nayo mafaranga nitwovuga yuko adashobora gukena mbega kena kubera iki twebwe nyene jewe ndashobora kuyaronka aho kuyazana mu banki yo mu gihugu ngo abikweyo nkaja kuyabitsa mu banki yo hanze nkaja kugura inzu hanze bongeye kwivuza hanze aho kwibira ko no kubaka ibitaro muri ayo mafaranga ruhangira ngaha mu Burundi ngo mbuza abantu kuja baraje gusesagura amafaranga hanze ega hari ingingo zizofatwa kandi reka tubirindire tuzobibona haje umutamvyi wa neza umuntu agikenyera inforo mukuri uko atanguye biraboneka neza yuko azoshikana mu iterambere mu mwanya muto y'icane mu misi iza azotwakira amavuriro hamwe ataraya mu makomine abayabaye kugira ngo abantu abasahiriza amagara y'abantu hamwe uzovuga ngo ndagiye abone nako ndavuga akabijya nibagiye kuvuga ko ikarusi haraje ca cuma ca IRM gifasha kupima biya bintu abantu bose baraja mu Rwanda bahora baja mu miliyaridi zitanu n'igice ico kirahari karusi ubunye ukene IRM nukija mu Rwanda tugisimbiye muri Kenya rugiye mu windi yashobora kuza ngaha ejo zoronka ibitaro bizotuma bisuma nkazaga kandi zo muri Kenya aho twivuriza ngaha tuba tuziganije amafaranga menshi cyane ko arundi benshi baje kwivuza hanze